mu buzima bwawe unezererwa ute iminsi y'ubusore bwawe? Unezererwa yuko ubusore bwanje ndafise inguvu, ndakoresha inguvu zanje z'ubusore bw'iwanje, nkaronka amahera yo kurihiza, nkaronka n'amahera yo kugura ivyambagwa, nkaronka n'amahera yo kugura ivyo gufungura, kandi nkaronka n'amahera yo kuzogira yo gusevinga ku buryo zobona amahera zofasha muri kazoza. Kuba dukurikiye mbanje kubaramutsa mwese ndabifuriza amahoro. Ni Rukundo turi kumwe mu kiganiro umuntu abeho. Uyu munsi tubafitiye umutumire, twabatumiriye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'uhoraho rifatiye ku buzima bwacu. Reka dutangure tumuha ikaze yidondore abadukurikiye. Ikaze mutumire wacu. Ego ni vyiza kuduha agakanya. Mu mazina uko sanzwe nitwa ndiho kubwayo Olivier. Urakoze cyane. Okay, urakoze cyane Olivier. Nkuko nari ndabivuze, niba ntihenze woduha umuco, uri umusore canke urubatse? Je uko mbayeho ndacara umusore nabwo ndubaka. Yego. Ni vyiza cyane. Hama kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo riboneka mu gitabo cy'umusiguzi ku bafise Bibiliya, raba ku gice ca 11 n'umurongo waho w'icenda. Uhadusomere, niho tugomba gufatira ikiganiro cyacu kuri uyu munsi. So ndavye igice muri Bibiliya umusiguzi 11, ijambo ryo mutwe iravuga ati kora ivyiza uburyo bukiriho. Gome. Cenda aravuga ati ewe wa musore we, nezererwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe kunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugende mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wame ubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo byose. Ego, urakoze cyane. Hanyuma nkuko twari tubivuze, usomye amajambo kugira ngo tumenye rero mu buzima bw'umuntu uko biba bimeze, ariko turafatira ku buzima bwawe mutumire wacu kugira ngo utubwire umunezero wawe uko ubumeze, kuko iryo jambo riravuze ngo nezererwa iminsi y'ubusore bwawe. Wewe mu buzima bwawe unezererwa ute iminsi y'ubusore bwawe? So urakoze neza. Je mu minsi y'ubusore bw'iwanje aho ngeze, ndashima uhoraho. Yego. Kuko abasore duhurana byinshi, tugenda duhura n'ibiduhungabanya, ariko aho maze kumenyera uhoraho ari we mutabazi, ivyo byaranyubatse. Nezererwa uhoraho umurango n'ijoro. Rero maze gutahura Bibiliya, nkaza ndasoma Bibiliya, nanezererwa ubusore bw'iwanje, kandi navuga ati ubusore bw'iwanje niko nerekera imyaka yo kuza gushinga urugo. Navuga ati genzoza gushinga urugo, soba nzi ati mu busore naciye ibi, naragendeye muri ivyisi, hari ivyinshi naciyemo. Ariko Paulo niwe yavuze ati ivyahora bimbera umunezero nasanze hari shami. Ego, urakoze cyane. Uti Paulo yaravuze neza ati ivyamubera umunezero yasanze ari shano. None kuri wewe uretse ko uvuze ngo unezerere guhoraho mu buzima busanzwe, ari ivyo urya, ivyo wambara, ahuba, mu migenzereze yawe, ibikubera umunezero n'ivyahe? So ati bitugwanya biracariho, ariko nezererwa yuko amenya ukuntu nitwara mu busore bwanje. So nezererwa yuko ubusore bwanje ndafise inguvu, aho mbaye nabwo mbaye mu nzu yiwanje, sanzwe mpanze, ariko cyo shimira uhoraho nabwo barigera bafunga inzu. Ndakoresha inguvu zanje z'ubusore bw'iwanje, nkaronka amahera yo kurihiza, nkaronka n'amahera yo kugura ivyambagwa, nkaronka n'amahera yo kugura ivyo gufungura, kandi nkaronka n'amahera yo kuzogira yo gusevinga ku buryo zobona amahera zofasha muri kazoza.
muri make ivyo nivyo vya mbere bikunezereza cyane gose. None kuri iryo jambo twari dusomye aho mu gitabo cy'umusiguzi kuri 11:9 haravuze yuko ngo kandi wibuke yuko uzoja imbere y'urubanza. None muri ivyo onye uvuze bikunezereza utaravye neza ngo ucunge uko ubuzima bwawe ko buragenda, hari uburyo byoshobora kujana imbere y'urubanza? So turi mwisi kuja imbere y'urubanza sino bihakana kubera ashobora gutembera numenya aho satana gutegera ugasanga uguye mu mutego tari witeze cyangwa uguye mu cyago ugasanga bikujanye imbere y'intara. Bivuze ko nkaho watanze akarorero ati inzu bamwe n'iyabandi bisaba kwibamwe wishuye amafaranga, bisobanuye ko utishuye amafaranga ushaka gusanga bakujanye imbere y'urubanza kubera guherana kurya ideni. Ibyo byo kugara inzu sinibaza yuko iyo bugaye inzu yuko umuntu bacamujyana imbere y'urubanza kubera nyene inzu ikintu muba mufana nuko ubu muri hinzi abayaguhaye inzu hama nawe ukamuha amahera. Rero mu gihe utamurisha amahera we yagubwiye ati we naguhaye inzu uzohora undi amahera ikakunanira inzara yifunga. Okay, ego urakoze cyane. Hama hari kindi mu buzima cyo kikunezereza atari ico? Jewe binezera ni byinshi ariko ibingirira amahirwe n'ibyo biki. Nkuko rya jambo rindi rivuga ngo vyose turavyemererwa ariko se byose bitugirira ikimazi, umva naho ruvuze. Rero wotubwira nko kubindi nka 2 canke 3 bikunezereza uretse bijya waruvuze? Jewe ikinezereza ndahari nkomeye, kindi shimira uhoraho umuryango urakomeye, kisigaye nezererwa aho ngeze ubu. Hanezererwa yuko fise abagenzi kubera ni jambo riravuga tutagira urukundo byose biba ari ubusa. Avuga ko ufise urukundo rwinshi. Jewe ndafise urukundo ariko sinoca njanga mvuga ati byose birera de kubera uko noba niyizi hariho ubundi yoba bibona ukuti. Ese ubundi ufise imyaka ingahe niba atari ibanga? Jewe mfise imyaka 24. None nk'ubonye nk'umukobwa yabuze uwumukunda hamuka uvuze yuko ufise urukundo, urumva adafise agahinda kubera ko yakubuze kandi uvuga ko urufise? Jewe sinzi abantu bahora ngenda numva ati bavuga ati umukobwa wese afise umugabo wiwe ariko nkagenda mbona yuko hari abakobwa babuze abagabo. Rero umukobwa umuntu wese afise isezerano ari yesi shora kuza kugutwara nubwo no gutwara hari abandi baba bashaka gutwara none noje ndabatwara bose. Oya uravuze ko ukiri umusore kandi imyaka urayujuje yo kuba ku rugo, hama hari abakeneye urwo rukundo. None wewe ntumva ko ukwiye kubarondera kugira ngo uruhe umwe muri abo nibure? Jewe iyo ngiye gukunda amaza gusengera urukundo kubera inkundo z'iki gihe ziratandukanye. Sizoshobora kuja gukunda umuntu hama usange n'urukundo rumariye ingime amezi 2 cyangwa urukundo rw'amafaranga. Okay, urakoze cyane. Reka tugushimire kuri uyu mwanya uduhaye kuri uyu munsi, ariko tutarasoza ikiganiro hari ijambo woshikiriza abadukurikiye mu byo tuganiriye ubu utavuze riri ku mutima? So ndanezererwa kuba wampaye aka kanya ego tukayagira kuri iyi muntu TV deka n'abadukurikirana bose tuvuge kari ibyiza gusa. Ego murakoze cyane, natwe tugushimire kuri uyu mwanya uduhaye no kuri inyigisho udufashije. Twizere ko abadukurikiye barushirizaho gushima ku buryo ubafashije uko nabo bashobora kwitwara mu buzima bwa misi yose. Nizere ko nundi musi tuzogukenera tuzokuronka. Yego ico nonye navuze no himiriza abantu bakiri mu runganwe y'imyaka imisore batarashinga urugo. Ikintu cyambere bakwibanda ubutunzi n'ubukene byose byugaraniye muri Bibiliya. Bibande gusoma Bibiliya byose bazoronka y'ubutunzi
kuko na Salomo yarasenga aravuga ati rihanga ry'Abisiraheli tije sinoshora kuritwara hora haramubwira ati saba icyo ushaka yamusabye ubwenge harabumuha hama namwe ndabashimi yego ikindi gihe tuzasubire kubana murakoze cyane sawa murakoze kuba dukurikiye mugire ibihe byiza mwese amahoro abane nawe